Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muhereye. Mwese mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure Canada, Amerika, Buraya, mu Bufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Ububirigi, abari ngaho muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, muri ngaho muri Tanzania, abari ngaho mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbi, imisozi bigiye bitandukanye. Bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha urw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, vyinshi biriko biravugwa ni urupfu no gusezera bwa nyuma ku wahoze ari umushikiranganji wa communication Gabi Bugaga. Yari umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Mu gihe kuri uyu wa kabiri rero igenekerezo rya 28 Ndamukiza umwaka w'2026 ariho hashingurwa uwahoze ari umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, Ministre de la Communication Gabi Bugaga. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'izindi ndongozi zigiye zitandukanye, harimwo umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, uyu atawundi ni Nestor Ntahontuye. Ari kumwe kandi n'icegera c'umukuru w'igihugu, uyu ni Prosper Bazombanza. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, uyu ni General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Ari kumwe kandi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD FDD Nyeniteka Colonel Reveriyano Ndikuriyo, hamwe n'izindi ndongozi zigiye zitandukanye. Abashikiranganji mu byo bajejwe harimo ubushikiranganji bugiye butandukanye, umushikiranganji nka Lydia Nsekera, uyo ni umushikiranganji w'inkino, kandi n'abandi bubahwa batandukanye bitavye igisabisho c'imisa canke inkuka y'imisa yo gusabira uwo muhisi, cabereye kuri Cathedrale Regina Mundi i Bujumbura. Inyuma rero yaho abo bose duhejeje kubadondagurira bitavye iyi nkuka y'imisa yabereye ngaho muri Cathedrale Regina Mundi, haravugwa makuru atandukanye ariko agenda adushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari umubabaro ntangere, agashavu kariko karaniga mu baryango b'uyu muhisi. Umugore n'abana biwe nabo bagaragara bashavuye cane mu mashusho canke amasanamu yagiye arafatwa ngaho muri ico gisabisho c'inkuka y'imisa, mbere no gusezera bwa nyuma kuri uyu umuhisi umushikirahoze ari umushikiranganji wa communication Gabi Bugaga. Ibintu birakomeye cane, agashavu karaniga, ishavu riraniga mu baryango nyine kuko babuze uwabo, kandi biboneka ko ivyo ubutegetsi bwaciye bugenda bushikiriza ari ibihuha, uwabo akaba yaragandaguwe. Bikaba kandi mu makuru twagiye tubaha ukungene Gabi Bugaga yoba yararashwe urusoro akaba arirwo rwamwishe, aho Gabi Bugaga yarashwe urusoro hafi n'ugutwi, akaba arico cahitanye uyo umuhisi. Benshi muri kino gihe bakaba babandanya gusaba ko ubutegetsi hakogwa amatohoza, subira hakerekanwa ukungene uyu
mugabo uyu muhisi yagandaguwe nyamara leta yo ikemeza ko yazize isanganya. Muri kino gihe ibintu ntibiza koroha na gatoyi. Inyuma y'igisabisho rero co kiriko kirabera ngaho muri Katedrale Regina Mundi, birakurikiraho kuja gushingura umuhisi mw'irimbi ry'abapfuye ngaho ku Mpanda, nk'uko amakuru dufise ariko aragenda abishikiriza. Tuvuye kuri iyi nkuru turaguma kubatohoreza navyo ibiri bubere ku Mpanda, naho uko biraba vyifashe amakuru yose tukagenda tuyabashikiriza umwanya ku mwanya ku bijanye n'iyi dosiye ya Gaby Bugaga wahoze ari umushikiranganji ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko akicwa azira cane amasoko y'umugwi seni wariko uratunganya amatora ngaha mu gihugu c'u Burundi mu mwaka uza, mu mwaka w'ibihumbi 2027, amatora y'umukuru w'igihugu. Tuve kuri iyo nkuru kandi tuje mu mutekano. Ubushikiranganji bw'umutekano, iterambere rusangi n'umutekano nyine mu byo bujejwe harimo n'umutekano, iterambere ridakumira. Uyu mushikiranganji buvugirwa na Petero Nkurikiye aravuga ko rero mu kanya ngo hashobora kuza kumvikana urwamo rw'amasase, ngo abanyagihugu ntibagire ngo bagume batekanye, ntihagire uwugira kwikanga, ngo biri mu butumwa nyine ubushikiranganji bwashize ahabona. Aho biza kubera rero, aho hari kuze kumvikana urwamo rw'amasase n'imbunda zikomeye cyane ziremereye, ni mu gihe ni kuri Cercle des Officiers, ni mu Ngagara muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura. Ico ngo biraza kuba rero mu gihe c'isaha imwe gusa nk'uko biriko biragenda bivugwa. Amakuru rero aba ngo bikaba ari imyimenyerezo y'abasoda baraba bariko barimenyereza kurasisha bene izo nkoho ziremereye, ngo ntihagire uwuza kwikanga abanyagihugu cane batuye mu Ntahangwa, batuye mu Bujumbura, abegereye kuri Cercle des Officiers bagume batekanye, kuko ngo ni imyimenyerezo y'igisirikari iri buze kuhabera. Tuve kuri iyo nkuru kandi tuje ngaho mu ntara ya Buhumuza, haravugwayo inkuru mbi cane y'umupolisi yishwe arashwe. Iyi nkuru tubabwiye tuyiciye ku masonga, turabandanya tuyitohoza nayo tukaza kuyibashikiriza mu makuru yacu ataha, tubamenyesha nyene ukungene uyo mupolisi yagandaguwe yishwe arashwe, nk'uko amakuru dufise tugitohoza ariko aragenda abishikiriza. Nayo kandi muri politike y'igihugu cacu c'u Burundi baravuga ko ivyo Reveriyano Ndikuriyo na Ndayishimiye bagiye gufata ikiringo kigira kabiri co gutwara, bisa nk'aho aribo batwaye igihugu. Barasaba abo bagabo b'ibicocoro kugira kwikubita agashi kugira ngo bazahure igihugu c'u Burundi. Ngo Reveriyano Ndikuriyo yabwiye Ndayishimiye ko niyo hirahira akamukura ikiringo ca kabiri atagomba kukironka, ariko ngo kuva baramusubije umugambwe wa CNDD FDD, Reveriyano Ndikuriyo ngo agiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo azofashe Ndayishimiye gutsinda amatora y'umwaka uza, hama acaronka ikiringo kigira kabiri. Ni mu gihe kandi Reveriyano Ndikuriyo nawe ari we muntu atwaye bugira kabiri ikiringo cigira kabiri umugambwe CNDD FDD, naho ntivyahora biba. Ngo bari barumvikanye bari mw'ishamba ko umwe wese ategerezwa gutwara ikiringo kimwe kugira ngo abazohave nabo baja muri ayo mabanga.
bikavugwa ko kandi ngo mu gihe Reveriyano Ndikuriyo manda canke ikiringo ca kabiri ca Ndayishimiye cohera, Reveriyano Ndikuriyo niwe azoba ari umukandida wo kwiyamamariza kurongora igihugu, niwe ashobora kuzosubirira Varisito Ndayishimiye. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.